uragakiza kanje Yesu uramahoro yanje mwami ni wewe nihishamwo Yesu ukambera ubwugamo mwami muri wewe hari vyose Yesu uri vyose nkenera mwami urubutunzi ndondera Yesu uri nkomezi zanje mwami. Imbere ya vyose nagira tubanze dushima Imana kugira dushobore kunywa agafanta kandi ndanabashimira kuba mwitavye aka kabanza canke urubanza uko burya nta rubanza ruba ruto urubanza rwose ruba ari runini. Ndabashimira abantu mwafashe urugendo mukava kure aho muba mwese aho mubaye mukaza ngaha muhiri wanje kuko catuzanye muza kubona mu mwanya uri imbere. Ndabashimire cyane. Reka dusengera ifana cyo dusengera n'ibiribwa tuza kurya bidutembe neza. Ati iryo jambo ngo bidutembe neza mwe mwumva ari ryo. Uwo murundi yavuze ico kintu nyakivuze neza. Bidutembe neza. Ibintu bitemba neza ni ibintu bimeze nk'amazi. None umuceri ngo gutembe neza uratemba nk'amazi. Ibintu byose bimanuka bariko biratemba. Nuko rero wowe urakoze ku musoro. Reka dusenge Imana rero hanyuma duce tunywa agafanta. Turagushimiye mwami Imana. Turashimira Imana ugira neza ko uri Imana ikunda ibihe byose tugira neza ko urukundo ko bwije. Ndagushimiye kuri bene data wazanye kuri runo rugo twabazanye amahoro turashikana amahoro wabanye nawe bari mu vyuma byakozwe n'abana b'abantu ariko Imana wabazigamye ngo bagire neza wabazanye bageza muri urugo amahoro natwe twara amahoro tumeze neza turashimira Imana. Rero turaguhamagaye Imana kugira ngo ubandanye ikora natwe ibibera ngaha byose turamaga ubwiza bwawe kugira ngo ubandanye kubana natwe bize kugenda neza. Turasi ikintu cyose kibi kitakuvako turasi imirwanizi yose iva ku mwasi Satani. Mwaye Imana turagukeneye kugira ngo wigaragaze nk'Imana reka ibibera ngaha byose bibemo ubuntu bwawe uzobukoze Imana. Ibizo tuza gufungura ngaha byose Imana byeze gumanure hanyuma dutembe neza uzobukoze. Turagushimiye uzikora natwe kuva mu ntango no kumwisha kandi uze kugendana na buri wese dusura mu ngo zacu ujanye na buri wese umushikana amahoro uzobukoze. Urakoze mu izina rya Yesu dusinze dushima. Amen. uragakiza kanje Yesu uramahoro yanje mwami ni wewe nihishamwo wa muhinyanyuzi yakoze amasanamu yo ndirimbo akaba ari River Pro yagerageje kutubwira neza ko indirimbo yabasabye ibintu byinshi kugira ngo ishobore kuba indirimbo nziza uko twagerageje kuvyereka amaso hari neza higeze cya 12:8 abantu sinzi bari basidukanye n'iyo baje kuraba iyo ndirimbo abatumire ndetse n'abashitsi tutibagiye abamenyesha makuru batandukanye bari bahishikiye abakinyi b'amareresi ndetse n'imigwi y'intambo eka byose mu cegeranyo cy'ano makuru bibateguriye mu kanya inkuru imwe ukwayo. Nkuko tweteje kubabwira rero kuri uyu munsi niho hashikwa ku mugaragaro indirimbo nshasha yiswe uri byose ndondera y'umuririmbyi Abel Nkurunziza nako Abel Nduwayo muradutunga. Iyo ndirimbo ikaba yakozwe ku buhinga budasanzwe aho twabonye amasanamu ateye igomwe twegereye umuhinyanyuzi yakoze ayo masanamu ubona akaba atari uwundi ni River Pro aho yagerageje kudusigurira neza icyatumye iyo ndirimbo iryoha gusumba. Reka tumwumvirize ijambo ni River Pro twamwakuye kuri telefone kuri mikoro mugenzi wacu Elifani Bararutunze.
ubuhinga bw'ivyuma tweretse ko iyo nkuru itaraboneka tukibananye no makuru reka tugaruke ku bijanye n'amagara y'abantu. Elifani Bararutunza avuga yuko muri iyo ndirimbo hagaragayemwo abigeme bake, akavuga yuko hakwiye kujamwo abigeme benshi kandi cyane ngo bavyare ku rugero ngo kuko no gufungura bafungura ku rugero. Reka tumwumvirize. Turabaye mwiriwe mwese muko muratwumviriza. Rero iyo ndirimbo buri byose ndondera yagaragayemo abakobwa benshi, ariko kandi bikagaragara neza ko abo bigeme byari bikwiye ko n'abandi bongerezwamwo, bikerekana neza ko abo bigeme barimwo ndetse n'abadamu barimwo bahambirizwa kubyara ku rugero. Kandi biravuga neza ngo iyo ndirimbo irimwo ibintu byinshi kandi bimeze neza. Tukagenda turaba amasanamu amwe mu gihe bariko baratambuka, mu gihe bagenda banezerewe bayaga, byagaragaye neza ko abakobwa nyene bari nkewa. Twasaba rero kugira ngo ikindi gihe baze bibuke bashiremwo abakobwa benshi kugira ngo imisore nayo igende irafashwa. Urakoze mugenzi wacu kuri ayo makuru tushikirije. Tukiri muri ayo makuru nyene, reka tugaruke ku rugo rw'umushinga Nduwayo Abel. Karakanyamuneza kadasanzwe aho imiryango itandukanye yari yakoranye, abakinyi b'amareresi batandukanye ndetse n'abarinzi batandukanye, tutibagiye abakinyi canke abo bita abadanseri canke abagira intambo zitandukanye ndetse n'abakinyi b'ivyeza, abivuzi b'amazina, abaragira inka ndetse n'abaragira intama n'impene bari bahishikiye muri ivyo birori. Rero yabazimanye aho twegereye umwe wese aratubwira ukuntu yakiriye uwo munsi mukuru. Reka ndetse agafana banyoye ndabona bariko baranabongera n'akandi, ndetse umwe wese yagenda avuga ico afata muri iyo nkuru nyene. Twakwiye mugenzi wacu ariko mu buhinga bw'ivyo turetse yuko iyo nkuru itaraboneka neza. Tukiri kuri iyi nkuru nyene, twagomba kandi kubibutsa ko iyi ndirimbo ari indirimbo yakozwe mu kiringo gito cyane, ariko ikaba igaragaramo ubuhinga bukomeye cyane. Twabajije umuhinyanyuzi yayikoze ubuhinga yakoresheje kugira ngo ishobore kugira amasanamu meza nk'aya tubona. Atubwira neza yuko ibyo akora biri mu maraso yiwe kandi ari impano yiwe yavukanye, ndetse no mu byo yize bikaba birimo. Uko twagiye tukurikirana amakuru ya bamwe mu bashoboye gukurikirana iyo ndirimbo, bavuga yuko ari iteka ridasanzwe ku gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuba hari abarinzi ariko barakora ibikorwa neza nk'uku. Reka ndetse twegereye n'uwakoze iyi ndirimbo, uwayiririmbye Abel Nduwayo, aho yatubwiye ko akeza kigura. Mu ijambo ryiwe yavuze yuko kuba indirimbo ari nziza kurya yatwaye amafaranga atari make, uburyo bwinshi, kanatsinda twavyiboneye ibibanza, ama-uniforme, abaririmbyi, amadeplacement, eka ndetse n'ibifungurwa. Muri kano kanya bakaba tuzaniye ifana kugira ngo tugarure amate mu kanya turagarutse. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Mumeze bon. Okay, hama rero ngaha muhira kwa Abel habaye igikorwa nuvuga ngo nise ngo lancement di chanson uri vyose by Abel Nduwayo. Hanyuma lancement VIP muhira kwa Abel VIP nyene irakaze. Ibi nta bandi bari bwabikora, abandi baza gukota amasale, amahoteli. Moje nabonye yuko hano hambere heza ari ahantu namandi buri munsi ahantu mba, ahantu njyama, canumva yuko nk'uko indirimbo nziza nkiye, canumva yuko lancement yayo yobera ngaha. Rero ndabashimiye ko mwanyitavye, ndashimiye abantu bose mwamfashije ino video, nabo babwira ati mwihamashe. Ndashimiye umuntu wese ku ruhare yagize kugira ino video imere neza, imere uko imeze. Ndashimiye kuva ku ntango ino ndirimbo ikogwa. Ndashimiye Claude Pro yakoze audio ngaha mu Burundi. Ahejeje ncandayirunga ikirundi mu producteur wo muri Canada ari Placide. Nawe ndamushimiye cyane kwigoro yakoze kugira ijya ndirimbo ibimeze kujya muyumva n'uburyohe bwayo bwose. Ni Placide yayikoreye mixage. Hanyuma ndashimiye umunyanyuzi wo ngaha mu Burundi ariwe Riva Pro yashoboye kugira amasanamu meza nkuko mukanya tugira tuyarabe. Niwe yayihinyanyuye, niwe mu cameraman, niwe ari mu director ntavyo nzi, niwe yabihinyanyuye bituma iza gusa neza nko mubibona. Rero ndamushimiye Happy Riva kandi ndakubaha cyane.
hanyuma ndashimiye mama Pasiteri Elevani yashoboye kumfasha ijya ndirimbo. Naramuhamagaye ndambwira yuko mfise igikorwa nshaka gukora, indirimbo nshaka gukora muri studio, hanyuma aranyumvira araza. Hashimira n'umugabo wiwe. Narabonye ko umupasiteri atandukanye ngira n'abandi bantu. N'umuntu azi guca bugufi kuko yaramuherekeje muri studio, turararayo turakora, tuva muri studio mu saa 6 ndafata imodoka ndabatana mu Kanyosha iryo joro. Barazananye umugabo agafata umwana akarera umwana. Narabonye bimwe bita kubahana mu rugo ko pasiteri abishitsa kuko yarafata umwana Elevani nawe akaja kuri mayika tukaririmba. Rero ndagushimiye cyane kandi uzobananye umutima kubaka neza gutyo, ngira n'abandi bovyigira ko n'abandi baba batabikora bazi uko igikorwa cyose ari cy'umugore gufata umwana, bazi ati nta muntu umugabo afata umwana. Ivyo bintu bakwiye kurabira ko karorero. Yesu agwezagira. Ndashimiye abantu bose mwagize uruhare mukaza mugashobora kuja muri iyi video. Ndashimiye kuke yarashoboye kumpa ivyiyumviro kugira ino video ibe, arampa ivyiyumviro kugira video igende neza, arampa ivyiyumviro vya uniforme muza kubona twambaye kuri podium, nawe nyene ndabimushimiye. Ndetse niho nakuye n'ivyuma vyose, amakamera, ibintu vyinshi byakoze ijya ndirimbo. Rero ndamushimiye cyane kuke. Ndashimiye abamizisye muza kubona muhajya bashoboye kubita ijya ndirimbo. Murabona ko ari abantu babishoboye kandi babikoze neza, namwebwe ndabashimiye. Rero muri rusangi twagira dutangura igikorwa cyatuzanye ngaha cyo kuraba ijya video, turabika igikorwa twakoze, twihamashi twamaze kubibona, hanyuma igere mu bantu, abandi bantu bayiraba, ariko twebwe twayikoze twiyaruhije acyo twabanje kuyiraba. Ubu muri aka kanya tuvugana iri kuri YouTube niho ikijako, ndazi ko abantu benshi barayiraba. Rero natwe gatuyirabire ngaha, hanyuma icibandanya iziraja no mu yandi ma televiziyo n'ahandi hose. Nuvuga yuko ari uko mu majambo make catukoranije ngaha nico tugira turabe ino ndirimbo, turabe ingene ikoze, hanyuma duce dusezerana umwe wese yisoze. Nibaza ko atakine gikurikira. Murakoze, Imana ibahezagire cyane.